Yo, wigeze niyagagarza akabyimbye bigeze n'iyo nyama zose numve kada mpemye akagarza kagwa guturika amaboko yose inyama zabyimbye sinzi ibintu biguma birugutira mu birenge birugutira mu maguru birugutira mu biganza binjugumiza yo nta ntege na rimwe yavize yo inda yose yabaye nk'ibisebe mu kagaragaza hose bingana ibisebe byabose yo mana nyiramve mana we yo yo none ko bari bambwiye ko nazomara kontra ko nzomara ukwezi kumwe nkaba nagiye mara umwaka umwe umwaka ukaba wagira ukure ku 13 z'ukwindwi none kuki none batondera nkitahira n'ubundi ko bari bazi ko nazomara kontra ko ari umwaka umwe nzokora bankubije mu inzu yabo kugirene yo mana ndapfuye mana we yo mana we yo 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 mana ndapfuye yo 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 Yesu we yo yo ndasabye ijambo ntabaragengera mfe yo ndasabye mu ntabaragengera mfe yo 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 jyawe tariki 10 naragize ingorane ndagwara ndaremba yo yo polisi ibwira data burya njyane kwa muganga yo amaze njyana kuri ofisi anaburitse itike abonye byase yo data burya yaranjyanye tumaze kugenda amasahane yo yo nagiye nsanga nkujya amasaha 6 nsanga yagarukanye mu rugo iwiwe nta n'umwe amvugisha nta kintu na kimwe mfungura kuva itariki 10 nta kintu na kimwe bamafungure n'imbabura yo gucana mvuga ati reka ndebe ndebe ko notekana iki canke icayi bafashe baca barabifata umuriro bawucira hejuru ugenda mu mbabura yo kwisi zo gucana resho yo yarapfaruguye none jesi mari ikintu cyatumye ngarukana mu rugo iwe kandi bamubwiye anjane yo yo mana we ngiye kugwa ku gahinga ngiye kugwa ku gasozi yo Alo? Gute uranyumva? Ndakumva. Yo. Kunihira cyane none byanse. Jewe byanse. Je polisi yabonye ko ndemvye iramubwira ati mujane kwa muganga naherutse kuva mu bitaro musubizeyo barabe kwa muganga bavuga ati none ko tubona aherutse kuva mu bitaro mujane kuri Magitamba umutaburitse itike ambasade ndamushimira yarabibayemwo ndabosa aranjana ejo itariki 11 aranjana tumaze kugerana amasaha 5 kwanje nagenda byanga ndubizi imikanda mu nda sinabona iyo turiko turaca burya nagize uko njana ahantu nkakira itike ku bipapuro baranka kuyimuha bamubwira ngo igipolisi cyakubwiwe uje umujana mu katiti katahe kuko babona butaboneka ubwo arirwo
mukatira itike ataheza na pasiporo yiwe aranga kuzana pasiporo bankatira itike cyo turabandanya tugenda yandi masaha abiri rero jewe kubera nari njyamye mu modoka nyene ngenda kuba byanga nisanze yasubije mu rupangu rwiwe yari isambwira ngo aha kugira uzohave ashari bizokugwa ntuzigera upfa ngaha ntabwo mfungura kuva itariki 10 sifungura nta kintu na kimwe bangaburira sifungura nta kintu na kimwe ngo uko akagarata kasivye amaguru yazivye guma ncukumira amaboko acukumira agakarata mpene mu ndani bisebe nguma ndibwa yo 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 urashobora kutubwira amazina yawe yose? jewe nitwa Mpabonimana Joseline. wasafiriye ryari? nasafiriye itariki 13 z'ukwindwi 2024. wasafirishijwe n'ikigo cyitwa gute? United Recruitment Agency. gikorera mwisi ndayirondeye ntinyitaba. bakorera hehe? mu Kigobe. ubarondeye ntacyo ntibakwitaba? ntibanyitaba ndabatelefona ntibanyitaba ariko ambasade we waramfasha kandi yaramfashije n'ukuri ntabwo atari yagize ariko ofisi yo mu Burundi ntinyitaba ikinkupira. none ugishika muri Saudiya bacyuje ku kazi ubwo rugo warukoze mu gihe kingana iki? nzokwita amezi 10 ejo itariki 13. rero je bari bambwiye bosi madame bosi yari yambwiye ati wewe uzokora ukwezi kumwe bamba umwaka umwe ati ni uzokora burya rero wanarisigaje urumva ko narisigaje amezi 2 yonyene nguca utaha ngo nta mahera yo kuguhemba ngo mfise ngo mu wundi mwaka. none ni kubera iki urazi ko twavuganye naheze amezi atari makeya ivyo naguhanuye ko icyo basa kubikora ntubona ko ari byo bigarutse uyu munsi? uravyibuka ivyo naguhanuye? ndavyibuka ibyo wampanuye none nari kubigenze niko nabona ukuntu ndabigenza. naraguhanuye kandi n'abandi bantu n'abahanuye baze baravyumviriza uyu munsi biriko birakubako ni kubera ko naguhanuye mu mezi 4 aheze ntiwubahiriza ivyo naguhanuye. rero ico dusaba twebwe nuko ubuserukizi bw'u Burundi bwo kwitaho kuko aho bigeze ambasade yaramaze kuvugana n'uyu mubose aragutwara ku gipolisi we warasohotse ku gipolisi sivyo? ego ambasade yarabifashijemo. warasohotse mugabo wasohotse ndakubwiye nimba usohotse ntusubireyo baraguhendahenze bagusubizayo kubera iki wavyemeye? ntabwo bamendahenze igipolisi cyamubwiye mujane kuri ofisi mutaburiza ticket ambasade aravuga ati nimuzane yaranjanye urumva ko yaranjanye jere kubana n'indyamye mu modoka nagenda ngurukumba sinamenye ukuntu yakase yansubije mu rupangi wiwe tumaze kugenda amasaha 5. iki ni igikorwa cya ambasade nimba mugeze aho ambasade ikora operation nk'iyi hanyuma uyu muntu agaca gusubiza muhiriwe none bagomba ugwe ngaho canke bigenda gute? izo inguvu za ambasade kwanza zingana gute mu gihugu ca Arabia vraiment? urabashimira ko bagufashije kandi nanje ndabashimira mugabo urumva ko bose wawe aho kugira ngo akujane kuri ofisi canke kuri ambasade yaciye gusubiza muhiriwe ubugomba ugweho kandi ambasade bizi yarafashije turashimira tuko turanayishinja mugo n'ubundi igikorwa kiracyari cya ambasade nimba idashobora kumuhamagara nibaze bagutore ntibafitiye uburenganzira. ndabasabye rero musabire ambasade n'ukuri agira icakoze cyabangura hano ngira ndahakwe. mbona genda ndagushimire kwanza kuko ibintu byose byakubaye ko bagumye bimbarira n'ubwo imwe ntagiye icyo bivuze ko niko numva ko bidakenewe mugabo ko ndabona ko ambasade ikabigufasha kandi turayishimira mugabo ubu aho ugeze urumva ko ushobora gupfa kandi ambasade bizi none bazoca bisigura gute?
nimumfashe n'ukuri muntabarize mumbwire ambasada nawe ukuntu yobigenza. nibigore bama bigora bama batabaye twama twabateye akamu bakakumva nibigore n'ukuri bagukura aho hantu kuko je ndazi kugwaye ibintu byose byagushikiye ugira binyereka kandi na ambasade ndazi ko bizi ahubwo gusa urumva nta kintu na kimwe ntako batagize ntako batagize kandi baragufashije mugabo aho tugeze n'ubundi babwiza gukoresha ingufu zabo za nyuma bagukure muri urwo rugo kuko urumva ko aho kugira ngo akujane kuri office cyo kuri ambasade yashaka gusubiza muri ubwiwe iki kintu kirakomeye cyane gose kirakomeye cyane mu by'ukuri kirakomeye cyane kandi igipolisi cyaravuze ivuriro riravuga ambasade aravuga jana aranzindukana araza tumaze kugenda amasaha 5 rero sinamenye uko twasubiye gushika muhira nagize uko ndebye nibaza ngo dushitse muri office nzasanga ni mu rupangi wiwe isaha 8 uvuka he mvuka mu ntara ya Cibitoke cya Rugombo twibutsa amazina kandi bawe ni mana Joseline abavyeyi bawe bose ni Jimbazi Juvenal ndayishemeza ya Sente urubatse ntiwubatse ndubatse ufise umugabo n'abana bangahe ufise umwana umwe n'umugabo umwe urakoze kino kiganiro dukoranye ngo mbashe ndagihereza ambasade kandi ndagitanga n'ahandi kuko bino bintu ntibaze guhava babyumvira ukundi iyo bagize ingufu nibaze bagerageza bakonfirima ikibazo kuko aha mu bigaragara nuko kumbure baremewe n'amadosiye menshi mugabo iki ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo umuntu amaze kukujana hama akagusubiza muhira aha vraiment hariho ikibazo gikomeye cyane gose ushobora gupfa ushobora kwicwa ntawuzi ibyo bikora kugira birabaje cyane gose murakoze rero mwihangane nizere ko muza gutabagwa yego murakoze cyane nshuti zanje bakunzi bankurikira ibi bintu je nama nabivuze se mwese kabiri nama navuze no kuri burya bano bantu bari muri Arabia aba barabu barakeneye izindi nguvu zituma bashira bakurikiza amategeko kuko nk'ubu uyu mubose wiwe arabizi bikenewe yabonye amahera yakumbura ya pasiporo yitike y'indege ari menshi abona ntiyo yatanga hano rero hatabaye ingufu za ambasade y'u Burundi uyu muntu arapfa ejo ni yapfa haraza kuba ikindi kibazo mbo ni icumviro canje office yo mu Burundi yamurungitse United kubera iki vraiment mu mukopirako kubera iki mu mukopirako kweri ariko ubu kuvaho abana b'u Burundi bakaririye kuva kera barira none leta ifasha kugira ngo bagene muri Arabia irananiwe guca igenda kuri bijya bigo ikabifata uyu muntu ni mumuzane uyu muntu ni mu muri hiratahe umwaka wose ariko arakora yarakoze yarabaciye amafaranga ni mumuvugire aronke itike yitahire kuvuzwa je ndamuzi tumaze amezi nkane ndamufise tuvugana ibyamushikiye byose narabibonye baramuhaye uburozi nubwo bidakenewe reka ndabivuge gutyo ntitwanabivuze mu kiganiro mugabo ndabizi yaridahwishije ibintu bamuhaye byose yarabiduhaye mu video sinshimye kuzana details zose zabaye ibyamubaye ko ni ibintu bibi cyane baramuhohoteye bihagije n'ibimenyetso ndabifise no kuri sindababesha ibimenyetso ndabifise kandi bikwiye kuko tuvuganye igihe kinini cyane gose ntihenze ntiyabuze n'amezi 4 canke arenga heze twatangiye kuvugana aheze amezi 4 koko amezi naraheze afise ibibazo bidasanzwe so rero ndasabye n'ukuri mu mufashe ndabizi neza ndazi neza ko bitoroshe mugabo ndabasabye mu mufashe n'uyu ndamubereke n'uyu
muramubona yitwa Mpabonimana Joseline. Murabona vrema, murabona abana b'u Burundi bariko baraducika. Ambasade nukuri fasha nimufashe umuntu, turazi ko mugogwa na byinshi ariko muritanga kandi abo murumva ko nabashimira kuvyo mwamukoreye. Shishikara muheze uyu muntu atahe nukuri.